ni kibazo kijanye n'ivyo umunyamanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD yashikirije avuga yuko mu minsi zahagiye kuba inyigisho zo gukunda igihugu. Muti none iyo politiki izogenda ryari, izoshirwa mu ngiro gute, bizogenda gute? Ni ciyumvira ariko nagomba ndabamenyeshe yuko bene izi politike kw'isi yose zirabaho. Igihugu kirashobora gutegura inyigisho zo gukunda igihugu hanyuma igatunganya ukuntu bigenda. Nobabwira ko muri kahise mu 1973 nihenze kuri Micombero haje kuba cakiza cyo 1972 izi nyigisho zarabaye. Mu 1995 na 6 ndabitegereje mwese murakuze izi nyigisho zarabaye. Ntaco buza ariko n'ubuziba. Umugambwe rero ku butegetsi mu ntumbero yawo iyi programme irimo nta gitangaje kwiza inyigisho zitoza mugasi no ngo bizogenda uku ariko bene izo nteguro zirategurwa habaze n'imisi kuva mbere no ku muhisi president Nkurunziza yari yatanguje na za nyigisho zo gukunda igihugu ijya ni moralisation ni education civique ni education patriotique igihugu rero mu ndinganizo yacu yo gutunganya igihugu kiratora inzira bifata nibaza yuko rero ivyo bazoraba aho bicisha bica mu bushikiranganje bw'indero hazoba programme zo gukundisha igihugu kandi zirakenewe. Ikindi kibazo mwambajije ni kibazo kijanye n'amashirahamwe gucukura ubutare yahagaritswe umuvugizi wa nyenicobero mukuru w'igihugu yacishuye sinokigaruka ko kumbere n'ivyaba ngombwa umuntu aza gutera kuko yacishuye reka manze kubindi uko ni byinshi. Mwambajije kandi kibazo kijanye n'ijambo nyenicubahiro mukuru w'igihugu yavuze yuko aka karere gahanzwe n'imigwi y'iterabwoba harimo nka za Red Tabara bati none abene gihugu mu bakingira gute ati baranavuze yuko ubu kuva saa 12 ngo ataho kija mu ibarabara ati none ivyo bintu mwebwe mu vyakira gute muri leta mubivuga kwiki nivyo ikintu cyambere cyo noshikiriza bonyene baravyivugiye ijya migwi ya Red Tabara nabo bakorana mu gihugu ca Kongo ico twamenyesha cyo n'imigwi y'iterabwoba umugwi w'iterabwoba no kufatwa nturaho Burundi gusa urabisi ni bimwe bita mu gifaransa crime contre l'humanité ni babandi batoteza bahungabanya bagira nabi zina kiremwa muntu abantu rero bagwanirizwa aho bari nabo babonye kandi kira noneho Burundi kuva kera bwamye bugwanya iyo migwi y'iterabwoba muri buka ku Burundi bwarungitse inzego zo kugarukana umutekano muri Somalia ziraje muri Centrafrique n'urugamba rero gwisi niko novyita kandi namwe murabibona nitwara ikarusi benshi mwaje mu Bujumbura jejo harabona abonye bashitse mu ijoro akarwese no gatanga kure harabashize jo saa 12 renga bisigura yuko umutekano wose ari uriho mu gihugu ariko rero nta vyama vyera de nta mwongo buri sato ibidahizwe aho twoba twashitse mu ijuru hamwe twoba kwisi atamugizi wa nabi n'umwe akiriho twoca twigumira ngaha twoba twashitse mu ijuru isi ntizofiba ijuru abagizi ba nabi bariho ariko baragwanywa nico gituma baguma batubwira yuko dutegerezwa kubaka igihugu tugavye igihugu camana ingorane camana abanzi camana bakigwanya nico murantunga nico gituma rero n'uyu mugwi utegerezwa kugwanywa kandi nibaza yuko uburyo buriho abene igihugu baranyuzwe nuko dutegerezwa kuba bamwe tukumvikana hama inumva zamaho hari abantu n'ubu batanezerejwe n'amahoro dufise bagomba kuraba ingene asubira inyuma. Ariko yabagije ati ku kibuga c'indege ivyabaye barasohoye itangazo bonge barasohora n'itangazo yuko ata muntu yoba gifata urugendo inyuma y'amasaha 12 z'umugoroba. Mbega amatangazo nkajya muri leta arabashikira iyo muyabonye muyakira gute? Wese naguye ko ari iterabwoba ugomba ndabikubwire mu rundi rurimi nyabaki ni iterabwoba nikimenyamenya hari abaje bavuye Bujumbura bazi Karusi baje inyuma saa 12 je ndabazi ejo twavuganye ni more mugabo nko musaye mubizi no mu gihe c'amahoro si byiza kugenda ijoro no mu gihe c'amahoro si byiza kugenda ijoro ko ijoro nijoro ushobora guhura n'ingorane uri mu muduga imodoka ishobora gutoboka ipine bikakugora ushobora guhura n'abambuzi ivyo birabaho uriko umuntu yovyitegekanya ariko bishitse ugasanga ufise programme itumugenda ku mugoroba birashobora gushika
Ikindi kibazo nabajijwe ni ibinyere vyagemera ukurikirane rw'umutekano ngo muke mu gihugu, ngo amatohoza, ngo ihumure mwotanga kubijanye n'ubutungane. Hariho bimwe baza kubishura, ariko muri rusange n'ukuri umutekano uriho. Ariko nababwiye nta vy'amavyerade, harashobora kuba utugorana canke hariya. Nico gituma ibihugu byose vyama n'inzego z'umutekano n'iz'ubutungane, nukugira hagize ikigorana ivyo bintu bihashwe, bituzwe, bihanwe, hanyuma bishobotse biherengetere bizime bihere vyose mu gihugu. Avuze ati ihumure ryo birihe uno munsi ko ariko arategwa amagrenade mu gisagara ca Bujumbura, Igitega n'ahandi, muri leta nirihe humure mwene gihugu uno munsi yoba afise ubwoba? Icambere coco no gukomeza ya nyabune intwaro, abajeje umutekano hamwe n'ubutungane. Nukuri igihugu ni cacu, tukiteramire igihugu no kwiteramira, hanyuma wataye umurongo bamushire ku rutonde, aje mu butungane, ahanugwe, yanse guhanurwa ahanwe. Niko bigenda. Hanyuma mwambajije icerekeye imitahe mpuzamakungu, sinzi ko ariko noyita le mandat d'arrêt international, mutigishasha n'igiki ko hariho n'iyindi yatanzwe, atubu noneho mwiteze iki? Erega utambana na mukeba ntakubita urugoye, kandi utosora ifuku agumiza yakatsi. None umuntu yagize ikosa wocureka kumufata ngo nukubera n'irya mbere atararihanirwa. Iyi mitahe mpuzamakungu itangwa iyo umuntu arondegwa yakoze icaha atari mu gihugu. Ivyo rero mu masezerano ari hagati y'ibihugu n'ibindi mu gufashanya. Turizeye yuko muri iyi minsi abantu bazoshobora gushikirizwa Burundi. Bidashobotse tuzobandanya, hari inzira nyinshi bicamwo, inzira za diplomasi, hari inzira z'ubutungane, bimwe bita za Interpol. Tuzobandanya dukorana, ariko umaze kumva yuko urondegwa n'igihugu ku caha c'iterabwoba, mu bisanzwe nta gihugu cotegereje gucumbikira bene uwo muntu ku neza y'ico gihugu no ku neza y'isi. Bizeye yuko rero ako kamo iyo mitahe yarungitswe izogira icifashije Uburundi mu kugarukana amahoro mu Burundi no kwisi. Tukiri ngaho nyene, reka dusabe umuvugizi wa sentare nahinyuzwa kuri ico kibazo nyene agira ico kivuze ko narijya cari cabanje gutumberezwa kuri we. Murakoze. Ikibazo cabajijwe na Cyril Sindayivyeruka, aho yavuga ko umushikiriza amanza kizigenza wa Republika yasohoye imitahe mpuzamakungu mu itangazo aheruka gusohora. Amazina amwe yavuze harimwo abo bari barasohorewe imitahe mu mwaka wa 2015. Mu mwaka wa 2015 bagirizwa gusenyura inzego zatowe. Ubu no munsi ubu naho bagirizwa icaha c'iterabwoba. Icaha c'iterabwoba ni icaha ndengambibe. Kimaze kuba icaha ndengambibe, yarasavye ibihugu vyo mu karere canke itari vyo mu karere byoba bicumbikiye abo bantu canke aho baca ko vyo bagarukana, ko vyo baha ubutungane bw'u Burundi kugira ngo bubacire imanza. Rero no munsi cizere kirahari nico mejeje kuvuga, kubera habari amasezerano mu vy'ubutungane igihugu c'u Burundi cagiraniye n'ibindi bihugu. Icaha c'iterabwoba ni ndengambibe, kandi gutunga uwagiriza ico caha urumva ko yagize iterabwoba uno munsi ashobora kurigira ni wawe. Nico gituma rero no munsi twizeye yuko iyi mitahe mpuzamakungu iheruka gusohoka kuri iki caha c'iterabwoba izoshirwa mu ngiro, ibihugu bicumbikiye abo bantu bikabashikiriza ubutungane bw'u Burundi hama bukabacira imanza. Murakoze. Yarafise amakenga ati hari indi mitahe yigeze gusohoka haraheze imyaka ingahe, ariko no munsi nta kirakurikira kuri iyo mitahe yari yarasohotse. Mbega none iyi sohotse no munsi marafise icizere ko hari kizovamo? Nivyo mejeje kugusigurira. Mu mwaka wa 2015 bagirizwa icaha co gutembagaza ubutegetsi. Uno munsi bagirizwa icaha c'ihonyabwoko, ni icaha ndengambibe. Nico nariko ndagusigurira. Mu bijanye n'ivyaha ndengambibe bijanye n'amasezerano mu butungane ibihugu biba vyaragiraniye, ntushobora
biroroha cyane gusumba kugira ngo igihugu kicumbikiye uwo muntu. Yaravuze abo mu karere canke abatari abo mu karere, mbese naho abo bantu baca igihugu kibimenye ko bahaciye, ko bobashikiriza ubutungane bw'u Burundi kugira ngo ubutungane bw'u Burundi bubacire imanza. Yabajije kandi n'imigenderanire ingene yifasha uwo munsi hagati y'u Burundi n'amakungu inyuma yaho u Burundi buviriye muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Ubu hagati imigenderanire y'u Burundi n'amakungu cobazwa umugenzanje avugira ivy'imigenderanire, ariko hari co bari babajije ko abantu 19 igihugu c'u Rwanda cashigirije u Burundi. Kuri ico nyene ntabaciriyemwo yari yavuze mu bijanye n'ubutungane, yabajije imigenderanire ihari hagati y'u Burundi n'amakungu ku bijanye n'ubutungane. Bijanye ku ngingo y'u Burundi yo kuva muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha, yari amasezerano igihugu c'u Burundi casinye. Iyo usinya amasezerano ushobora kuyasinya uno munsi, hama hageze igihe bivanye n'uko ayo masezerano ubona ikumvo canke ziriya utakiyaryoherewe ugafata ingingo yo kuvayo. Umaze kuvayo ntibisigura yuko aya masezerano hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu, iyi ni sentare mpuzamakungu irukwayo, amasezerano nayo mu vy'ubutungane aba arukwayo. Twavuye muri sentare mpanavyaha, ariko amasezerano mu vy'ubutungane hagati y'ibihugu ntitwayavuyemo.